Furahia na uburudike na vipindi vya Bujumbura TV. Namwe tuganire vyinshi vyerekeye umuziki ndundi. Tocha kumwe namwe tuvugana vyinshi. Umuntu turi kumwe n'abarinizi wa gospel ni batatu nko muko babibonera. So reka twakira umwe hama muramenya vyinshi vyerekeye bo duhereye mu bafu bwanje. Reka ndakuramutse ni Samutama. Ni sawa. Urakomeye. Yego ndashima Imana. Na mwamaze kubibona turi kumwe n'umuntu ambaye ishati y'igitenge, ishati imeze neza cyane. Ni uyambika cyangwa afite umuntu akwambika? Sawa, ni jewe niyambika. Wowe nyene? Yego. Ndiro umuntu akwambika kandi uri umustar. Sawa, hari gihe Imana izomumpa nkamuronka, ariko ubu nije niyambika. Yego. Nagira bamwironderere gasima Imana imuguye. Nzoza ndahiga. Azoza arahiga turi kumwe nande kwatakuzi. Sawa, ku mazina nitwa Ntakirutimana Gerard, kuburirimbyi benshi bakunda kuntazira ku izina rya Muriro. Yego. No mazina muri gospel ari byo kwitazira amazina nagira ngo biri muri profane gusa. Sawa, ntago ari je nagitaziriye. Hari ahantu hamwe nagiye muri concert ndaririmba, hamarira abantu bose kubera indirimbo zanje zose ziranyaruka. Bacha batangira kumbwira ati Muriro iryo zina rero rica riraza. Ziranyaruka. Turira twumve nk'iyambe tuve nk'agace gatoya. Ndabatumiye mwese ndabatumiye muze mu birori, ndabatumiye mwese ndabatumiye mu birori vy'Imana, ndabatumiye mwese ndabatumiye muze mu birori, ndabatumiye mwese ndabatumiye mu birori vy'Imana, umutumiro w'Imana uraryoshe, umutumiro w'Imana urahimbaye, umutumiro w'Imana uranezereza. Sana merci beaucoup ndagushimiye cyane Muriro. Tuza kumwe n'abandi tuvugana vyinshi vyege gospel, tuza kumenya vyinshi gituma bamwe biyita ba Muriro n'igituma bamwe bitwa andi mazina. Unandi kumwe n'undi mugenzi wanje agwaye amaso, sinzi ko agwaye amaso, sinzi ko ari amafyeri menshi kuko ari imvye cyose bambaye amarori abastar sinzi meze gute na ego na urimba gospel kubatakuze nini amazina ni Neto Irampaye. Ego urimba gospel cyane gose. Gospel kuri wewe ni gospel kuri jewe n'ubuzima. N'ubuzima ijambo muri kazoza. Ego cyane gose. Neto we na urimba style yagute muri gospel kwa ama style atandukanye? Ego cyane amastyle aratandukanye. Jewe amastyle ndirimba amastyle atandukanye. Ego ducisha gatoye twumve kwanza Neto uwo muntu wariwe gatoye nk'umusegonda 5. Ego Neto abatamuzi muri ko murabikurikirana ubunyene mushobora kuba mumaze gukurikirana indirimbo ziwe zitandukanye, ariko ntaco reka tugende gato kuri iyi. Umukunzi wanje arankunda aranyitayeho aranzigama ampora hafi arandemesha ampumuriza mu bigoye. Amen. Kubatanzi nitwa Ntirampeba Freri, nkabasanzwe ndirimba gospel. Nawe nta zina gospel yakwiye? Oya. Nawe witwa Gisata canke ki ndazi? Eka je nitwa Ntirampeba Freri uko nyene nta matazirano. Jewe itazirano sindarikunda cyane kubera itazirano ntabwo ndarikunda kuko bishitse nkabanzi cyo rivuyeko ndashobora kuryemera mugabo ataco rivuyeko sinzi kugira ndavyemere, sinzi ngene byo babimeze. Mwego amagayo cujyanka canke havuga uti jewe singeza ngo ndagitaba kubera kenshi na kenshi amataza ahabwa n'abagenzi no bariku. Ego vyovana mu ico gihe n'ingene ndabibona, ariko itazirano umuntu arashobora kuguha itazirano ribivanye n'ahantu nk'uwo mwanya uri n'igihe guha itazirano ryiza, ari itazirano ryiza no gitaba mugabo ari ribi ndumva ko nto gitaba. Ego mwamaze kuvyumva ni itazirano n'amatazi atakunda, ariko Frere tuja kumwe nawe tugire ko tuvugana umuziki wawe wawutanguye ryari? Umuziki wanje nawutanguye mu 2013. Ufite indirimbo zinga? Ufite indirimbo 13 nyene. Nta album ufise, video ufite zinga? Video ufise novuga yuko ufise video zibiri nahereyeko, ariko
izo video ninovuga yuko kwari nko kwinjira muri gospel kuko sinahora ntari muri gospel. Ego nivyo n'ubundi twara tukuzi watanguye profane waririmba indirimbo zitandukanye zo muri profane mu muja muri gospel niki cyagutushije kuva muri profane ukaja muri gospel? Kuko nararavye kuririmbira abakobwa ndaraba kuririmbira ibintu nyene byo ngaha ku isi bisanzwe mvuga ati reka mpitemo ndirimbira Imana yanje. None kuririmbira abakobwa nica ntabwa kubwi wanje ni icyaha ariko kubandi birashoboka kuba kubandi atari icyaha ariko kubwi wanje je mbona yuko ari icyaha kuko nta kuntu noza kuririmbira umuntu nkanje mbura kuririmbira Imana yandemye kuko niyo yakoze ikintu kirekire ku buzima bwanje. Frere aho nyene uvuze ati kuririmbira abakobwa ni icyaha kuri wewe ngo kubandi si icyaha. None abantu batandukanye Imana bari kutandukanye canke ntidufise Imana zimwe? Turashobora kuba tudafise Imana zimwe ariko ndibaza Imana dufise nimwe yo mwijuru ariko umwe wese ni ciyumviro ciwe arashobora nk'umwe agashobora kuvuga ati jewe ngomba ndirimbire uriya mukobwa yarangyoheye jewe mu bisanzwe ivyisi byose ndabibona kandi ivyisi vraiment biraryoshe ariko nta cangyoheye gusumba uhoraho Imana yanje. Muri profane ufise indirimbo zingahe? Muri profane nari mfise indirimbo 9 ariko zose narashize hasi ndemera ndaheba. Wabibukamwo nka zitatu waririmbye muri profane nk'amatitiro yawe? Ego hariho imwe nigeze kuririmba bita garuka iwanyu iyo wataye uruzogi garuka Uburundi buragukeneye. Hakaba n'iyindi nise intimba y'urukundo ngira umukobwa ati ubwa mbere twari babiri none ubu twabaye umwe ngwino uhoze umutima. Ako Frere ukiraho nyene wararirimbe mu kuvuga uti bwa twari babiri ubu naturi umwe ngwino uhoze umutima n'amajambo y'urukundo nubwo twavuga mu ndirimbo ashaka kubwira umukobwa mukundana nanyo ubucumurire oya biravana n'ibihe ubugezemo urashobora kuvuga ati jengeze mu bwa doresa ubu ndaharageze ko ntereta novuga yuko ni nk'amajambo yo gutereta ariko hariho amajambo uvuga ati aya ngomba ndayaririmbe kugira nterete ujya mukobwa ariko ubundi naho umaze kubiva murabona na je maze kubiva mu nararavye ndavuga ati ibi bintu nubwo nariko ndabikora kwari kugira ngo nterete abakobwa nterete uwo twobana umukobwa ariko mu nyuma maze kumuronka nashe mvuga ati reka ndabireke ndabihebe. Ubu nawe twandanye na mugenzi wacu ngahanye nawe tumenye vyinshi vyeke muziki wiwe atungene yatanguye muziki wiwe ibibazo yagize mu muziki wiwe watanguye muziki wawe ufise indirimbo zingahe? Indirimbo ofise Jenny album irakwiye benshi barazimenyereye natanguye kuririmba mu mwaka wa 2014 abenshi barakurikiranye ibikorwa vyanje kandi nukuri ndashima Imana cyane kuko nahabonye ikiganza c'Imana mu kuririmba kwanje kuko nibikorwa bidasanzwe cyane nubwo harimwo inzitizi nyinshi zitandukanye zikomeye umuntu akagenda ahura n'ibibazo ibinabiriya kuko musanzwe mubizi ibintu buriya ntarabamwe ingorane ugahura n'ibibazo ariko hamwe n'Imana uri umuntu wizeye byose bigenda neza. Rero ni album y'indirimbo 9 ku mwanya zishobora kuboneka kuzifuza zirahari. Hari na baheruka gukurikirana ibikorwa byanje vya concert mw'iyi misi heze gato. Rero album irahari y'indirimbo 9. Ni album washyize ku mugaragaro wayisohora canke album gusubidana zukonye canke umuntu azikenewe zikura he? Album yanje yaragiye ku mugaragaro deja narashize ku mugaragaro benshi ico gihe barazironse aho mwico kibanza kandi nubu kubazifuza ziraboneka cyane gose zirahari. Ego tukira kuri album yawe wasohoye indirimbo usorana album ni ikintu kigoye cyane gusohora gisaba umutahe gisaba uburyo ni wabikoze wenye cyangwa wese umuntu agufasha? Ego ni igikorwa gikomeye cyane nkuko bivuze. Urumva nawe yuko cyantwaye umwanya munini kuva mu mwaka wa 2014 gushika ubu mu mwaka wa 2018 niho mperuka kugishira ku mugaragaro ico gikorwa canje mu mwaka nyene tukirimo nurarangira. Rero sinovuga ngo mu gukora ico gikorwa hari abantu bamfasha oya haba namba ni jewe nyene narigwana ko ngakora ariko
mu gushira habona ico gikorwa canje niho nabonye ikiganza c'Imana. Haraba abantu benshi bamfasha mu itunganywa ibi nabiriya kugira ngo igikorwa gishobore kuja ku mugaragaro. hari igihe kenshi abantu barimba gospel abantu benshi bavuga ati muri gospel yamwe amahera ati nikimenya bafashe mu bigongo n'ama-eglise y'abasanga basengamo. Nubwe namwe imeze gute mwese mugomba muvuga ko mutafasha mu mugongo ariko ama-eglise nkamwe yafise ni eglise ntaci bafasha muri imenya vyose kumara kuja muri studio vyose. Kubisanzwe eglise umuntu abayifise kandi nta muntu abura hataha, twese turasohoka tugatembera ariko kamufise aho utaha. Rero kubw'ivyo eglise tuba tuzifise ariko muri eglise naho haba hari ibindi bikorwa birebire kandi baba bakeneye gukora, bisigura ngo iyo wiyemeje kuvuga ati jewe iyi ni talent yanje, iyi ni impano yanje, wewe uriha itashe ukavuga ati reka kino gikorwa ndagikore mu nguvu mu mpemu no mukuri kugira ngo shishikare gutera imbere ndabe aho noshika mu kwamamaza ijambo. Rero kubw'ivyo benshi muri gospel barahura n'ingorane zitandukanye kuko usanga hanini abaririmbyi bigwanaho, ugasanga nta bantu badufashe mu migongo cyane bahari, ahubwo jewe ni nako karyo ko gutumira ku bantu bose bakunda umuziki ndundi bari muri kino gihugu cacu, ahubwo ntibihutire gufasha abantu bo muri profane gusa kuko na gospel music nayo nyene irakeneye yuko igira ahantu ishitse. Ni nayo mpamvu rero haba no mu ma-eglise nuko batumira kugira ngo bashishikare gufata mu mugongo abaririmbyi kuko abaririmbyi burya bakora igikorwa gikomeye cyane. Mubandanye mugira like na comment muri hose muzo mwibera abambere kuronka vyinshi bivuye muri Bujumbura TV. Guys, we love you so much. Tuje kumena abaririmbyi wa gospel. Urafise umukunzi ndamufise. Mu gihe uririmba umukunzi wawe ni icyaha canke zita? Mu gihe ndirimbiye umukunzi wanje, mu majambo make mu gihe ndirimbiye umukunzi wanje ntagari icyaha. Ntagari icyaha gute? Mu gihe ndiko naririmbira umuntu nzotwara ntariko ndamuririmbira amajambo mabi ari amajambo y'urukundo, jewe mbona yuko atari icyaha. Umuntu muri kuwe mu rukundo simpaka uzomutware kandi simpaka muzogire mariage, biba bikiri muri fiançailles, right? Ukaca umuririmbira ukimishika ntumutware, mugihe bishite ntumutware kibi cyaca nke kikumara cya rwa rukundo nyene. Sawa, umuririmbiye waruzi yuko uzomutwara mu nyuma ntumutware kiba ari icyaha. Ndabashimiye mwebwe mwafashe umwanya kuva mu ntango gushikigano gihere mudukurikirana muciye kuri www.bujumburatv.com, kuri Instagram, Facebook, Twitter hose Bujumbura TV, YouTube ni Bujumbura TV. Bandamubwira subscribe na like na comment kugira muzobandemo wa mbere kwironkera byinshi bivuye muri Bujumbura TV. Kuri micro ukomeye nanjye jewe nyene Big, ndi kumwe na Scott kuri kamera, niwo bandanya akora recording kugira amasanamu bashikira tankomanzi nini. Kandi abibutsa yuko ibikorwa vya Niyo na Business Group ibandanya bagira ama service atandukanye, ama service atandukanye, transfer y'amahera uri mu gihugu hagati, uri Ngozi, Kayanza, Kirundo, ubasanga imbere ya Ndamama House bakora 24/24 land gushika iyindi lenze korakora ni transfer y'amahera biciye muri Eco Cash, Limi Cash, Pesa Flash ngamu gihugu cy'u Burundi, ni muri East Africa Community, ni M-Pesa aho uri hose muri East Africa Community ushaka kurungika amahera atankomanzi nimwe, ni hanze iburaya naho nyine yarungika aba mu madola mu mahera yose wifuza yose yarungika. Ni Niyo na Business Group ibaha ayo ma services. Turakunda cyane. Ciao ciao, we love you so much guys.